Murikirukuri. 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 Ubuheruka muri Murikirukuri. Wenda kwemera cyane mugabo. Ubu rero hasigaye ko muza hari ikindi. Ego boss. Mugabo Sa. hari ikibazo ntabona neza ingene tuzokemura. Ikibazo nyabaki. Wowe ntuvuze ko byakunze kuzozana n'ubwato werekeje. Yego ico cakunze nta kibazo boss. None Gusa mu bwato hazoba harimo n'abandi bantu. aya ivyo nta ngorane birimwo. Nagira ngo nibindi. Byaravuye bigenda gute? Oje hapa. Big muravyuka. Nati Hakutangaza. wewe ngaha Ha. bebasha uzindukanwe n'amahoro ni one love Ndashaka sange mutaraheza icyayi. Bite none ko mweguragiye. yego ndagiye muri sport ata nije warondera Ariko gashabi wagira nje kuraba rudagara kweli. Akuma kari buri kurambaza ibibazo yawe sorry kabisa vraiment je ndari kugwa karibo nuko usanze ngiye Oya nogira ubwoba sindagutevye. Ndazi ko wikundira sport c'est juste quelques minutes. wapi vraiment ndafise programme nyinshi mavanja mu vraiment mvuye muri sport iyi visite nayo narinzi vraiment Big uko nyene. Niko usigaye umbwira. None nje ngahano banza gusaba uruhusha cyane none bibaza ko nama nicaye ngaha ndindiriye abaza kuza bose oya one vraiment ni waba unkeneye uzogaruka ikindi gihe Uko nyene. Big donc ubu nta mwanya wanje ukironka. usanze ifise umwanya dako mugabo atawuhari ndibaza ko byumvikana Ndiko ndavuga ibintu bikitamana. Big offer nashaka tuvugane kuri relation yacu. Urabona ko situation vraiment tutoyigumamo. bon ubu habaye ikiga ntati uretse iminsi nakurundiye ngo tubivugane ukanga Sinasishe, c'est juste ko nari nkeneye umwanya wo kubanza kudegera ibyabaye. Okay. Ubu rero waheje kudijera. Niko mu ndumva di prête ko tubiganira. Kandi sindagutevya ndagusaba juste umpakanya gato. Umviriza wamaze kunevya deja. Ubu mbangeze kure. Ariko gashabi ubu rero ivyatwe nawe usigaye bivuza n'ubusa nkuko kose. Ico kibazo vraiment nibaza ko ari wowe ukwiye kucibaza. Antuka ntazi. Ni giki ntakoze. Ndakurondera. Gerageza untahure nari mbabaye sinari prête vraiment ko tuvugana. Kandi nanjye urabona ko atamwanya mfise ibindi gahunda rero. Je dois partir mbisa kwanza nugari. Basi ndagusaba ivyo ducane muhira nambariza sport mbwirane. Sana bikumbuye. Umviriza nakubwiye ko mfite izindi programme nyinshi. None simunzira gashabi guhindura ibintu wari umwanya ungana gute? Ndakwinze reka kungora ndabigusabye. Je nshaka kugira sport ndi jenyene. None nicyo kika. Ndagusabye tujane s'il te plaît reka kutuvugane bihera basi. Umviriza urambisa nugare cyangwa ndagenda gusige ngani igiye. Mbere udaga namaki ko wicaye munsi y'igiti reka shareka ndiko ndiyagira n'inyoni nizo zidakurikira mbere bacamuyaga mu ruri muri uwo ewe namaki ko wicaye ngaha none gagasore wagoma nicari hehe uruvuye mbe kwanda uvuye kwa dirutse jembe kuri izi hari ikintu nashaka kumikira aho ke mucuzi hariya mu ikambi ibugo nashaka abagenda n'ubwato bazukinjani none bakwemere ko bakubijana none bari kunyahira none gamuta uri kurayinga kuri wenyene reka sharika nakarenganyo kari hani rusangi hari wogenda tayinde akarenganyo habaye iki ati habaye iki ndakubwire gaso ibintu abarengero uko batugirira wapika bisa birarenze bariko bagirira mwebwe bande siniko natahu hateze uratangura twebwe abaseriko nibyo uvuye kuruka ntawe uzi ko bishikana Mureka kubishikana kubiri reka cyarika mberazi ko badukumiriye abaseruko mu kuherekeza ubwa bwato bugihugu iyo nkone waruzi yaye ibyo wowe uravuga wowe umva bishoboka oya ibyo nibaza ko atari emwe ga nibyo nyene oya sibyo funderi ishimwe abarengero wabo gusa aha numva nosara oya bantu tuzi ubuze gute none nk'ivyo bintu uri kuravuga wewe wabikuye he wepfa kwemera ko ari byo gusa oya sibyo kandi jewe ibintu sishobora kuvyihanganira ntegerezo kubishira habona kandi rero washavuye ati gushavura rero ushavura gute abarengero baduhereye wapi
harageze ko isi yose ibimenya ego banza utsinde ishavu umbwiye ikindi ushaka ndakubera higa gasto honyene je numvise bagira basore kudukorera nka bimwe bakiryi bakura mukamumva ndagara ibyo uri kuravuga urabifitiye ibyemezo wewe menya ko rero hari umuntu yabimbwiye rero urumva apana ngo ngira ndabishire kuri WhatsApp zose ndabishire kuri Facebook zose apana ko tuguma dohoze yaje bazi gishiki baza kubaje ibyo uri kuravuga urabifitiye ibyemezo none n'ibindi byemezo ushaka nibi sindi ngaha ntumbona kubera iki batashizemwe none rudaga ndakubaza we ko mutagiyemwo utuvuga ko baseruko bose bakumye oya aka karenganyo kategeza guhagarara byanka byakunda wa muhungu wewe kweli we wabangiwe nabangiwe gute honyine ibyo kuravuga sivyo ibyo na gato sivyo gute kubera iki badashaka ko natwe tujamwe none wewe utagiyemwo baca babaseruko bose aho ni uri kurihendera je ndazi ko barimwo reka ntabarimwo udushiramo gute kandi bazika urimo kanubuti none ndakubaza gipe ko arimwo yabaye umurengero ryari reka mvuga uwo gusa reka cyareka barambabaje kibazo amafaranga yanenda yakeneye cyane ndakeneye ego kuyakeneye urakeneye mugabo ntiwoca ucitwaza ngo wagirize abarengera icyo batakoze ndazigutuza akazi kenshi ariko ntashobora ufite utegerezwa kunyumviriza nagiye wabaye iki nari kudaheraheza gupanga iby'ubwato bugira mu kibugo mana yacu mbagira deprive mani nadi ni biki wabaye oya banza wicare sinije nabigize kandi wari waramanuye wari warabwiye nibiki none ganaje reka kwibari maze jamariza no kuri piki yo mana piki ndubiyashikira ibiki nibiki yabaye kiganaje banza utekane sauti neka ndi piki yo kurira najya horana ndakwinginze none kiti habaye iki najya sose nigihano ndiko ndaronka nigihano wabaye iki gerageza wikana banza uhore basi banza jewe nabuze ingene nifata ibaze shana zindukiye kuri amabiki kugira tuvugane aranyiyava wagiye kumuraba aranga ko muvugana ibyo bintu biki yavyubahutse ganazi naje sinamubwiye n'ukuri nasanze agiraje muri siporo harakanyere ngo nta mwanya afise ibaze ijambo risa n'ukuri piga ntagishaka kumva oya shana direka kwiyumvira si uko kukuvugisha ngira ni kubera yari yihuta oya piga uko ndamuzi yari kubinkorera tu semprema yarampe oya shana direka guca wiyumvira hora ndagusaba hora ntutume nanje ndira ndagusaba chakubyemeye oya ningene yamvugije nyene wamenga ndiko ndamushishayera direka nabi tikana bizohera oya kutagashambariza kandi ndagishaka ko tuvugana ibaze je namusabye ko tujana no muri siporo aranyanyira oya usanga ari juste ko yari afise agashavu Nadia we muhakanya bizohera birashika reka kuca wiyumvira nawe ndabona je imisi yose yandondeye niga arisha nigira ibintu byinshi none ndiko ndamwirondeza nakimuronka Nadia umviriza ndakubwira usanga ari ico nyine petitwe camushavuze iki ariko rero we bihumanya ndazi bizogenda neza aracari surosho apija mariza bigina ramuhinduye byaraheze yarankatiye oya shaka witeka ndire si big jam jewe ndamuzi umuha umwanya gusa wavyumvise umuha umwanya bizohera sivyo uyu mahera uno munsi ko ari mwishike mu bahungu urariye wa muhungu ikatwogwayo
Hawibatsa ko hava wibuka bwa. Jewe ngipengira ubwoba. Wapi kabisa. Mugabo rero nabwo ndabona mwifatikije cyane. Yabyemere gibe. Ubwo abagora bufise. Oya wapi. Muri noneho umyaka mbona ugabanutse. Wangu. Ndabe. Hebu nakimona hariya kiriko kiraziye turi. Ndabe hariya. Musha. Wa Mungu. Bwana ni juko. Tuguterera mu mazi. Oya mwana. Icyo kintu kubonye niki? Utamporora siko. Raba burya suko turiko burafya nani? Suko turiko burafya. Ego wa. Dapre naje ndabuboye. None. Yo. Nani? Nabwo bunyeruka gutuko kununa. Urabona kuntu bunyeruka. Shagib. Nabwo tabwabone duhura mu ico. Nene ko buguma budukurikira aho tu. Oya mbwa rero umbriza bahungu umbriza. Oya mbwa rero umbriza ni mutekanye. Nta na kimwe. Be usanga abantu bavuye ubwo baje rusangi. Shagib. Wapi ndaki? None niba tubona ko badakata. Nani? Baratusibi. Ibi ni biki? Tubise no. Nubona ko badukingiriye. Bigiki kabasi. Oya mbwa rero. Oya rinda tumaze turabivya ari byo. Turabivya ari byo. Gipanga batwinjiranye. Bako baratabana mu kiyaga. Turafuye. Muri bande mwebwe. Muri bande twinjiriki. Gipanga abahungu bose barahereye mu kiyaga. Chumba ni wawe. Hora. Nini yakubwiye kumvuga mwizina? Oya chumba nugi. Gipe. Uwo muntu ramu. Urakamenya utiki. Ukatibi. Tukikira abandi nawe. Tere mazi. Tere ayo. None gachu. Kombo no kiyaga bose. Nzokora kubwato jenye. Wewe yakubwiye kuzokora kubwato. None gashe. Uragashe fugwa. Nuzi ko wanyemere ko udoshingira kapiteni. Ndabe icyo kijuju. Ngushaka kuba kapiteni w'ubwato bwa. Wumvikana naye. Mwe bahungu. Terera mu kiyaga nguru. Yo, nta n'usigara. Ni mu bice bizokurikira. Ubu naho ni wa mwatusomera intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye, reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Mwumvirije ikiyago ca Mariza na Nadia. Mbega ibikomere vya kahise hari ingaruka bifise iyo bidatunganijwe neza n'abaserukira abandi? Sigura. Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Theoneste Iranezereje ari mu ntara ya Muramvya muri komine Rusaka ku mutumba wa Namande. Yagize ati iyo bikomere vya kahise bitatunganijwe neza n'abaserukira abandi bituma baguma bibuka ibikomere vya kahise kabi, bakagumana isheri n'inzigo mu mitima, bakaguma bazura ivya kahise, bigatuma hashobora kwaduka ayandi macakubiri. Ubundi munywanyi watwandikiye ni Albert Mukerantore wo mu ntara ya Mwaro muri komine Gisozi, akaba ari umunyeshuri ku ishuri rya Karorero ry'Igitega. Yagize ati ku bwanje ibikomere vya kahise birashobora gutera ingorane iyo bidatunganijwe neza mu barongozi. Ati kuko ikibaye cyose baguma batana kumwikomo ngo baradusubiriye nka mbere. Ati kuko bavuga ngo vyibagira ababikoze ntivyibagira ababikorewe. Ati rero ivyo bigatuma abantu bagumana inzigo no kwihorana, bakibagira ko basokuru bayamaze ngo ihorihori riho umuryango.
ndiho ku bwayo Janine wo muri komine Muramvya ku musozi wa Ruhinga yahora yiga mu mwaka w'icenda kuri Ecofo Ruhinga idatsinumvije ikiyago ca Mariza na Nadia bikomere vya kahise ibiyo bidatunganijwe n'abaserukira abandi cane gose birafise ingaruka mbi bivanye n'uko umuntu yabayeho mu buzima bwa misi yose hari aho usanga umuntu yabuze abiwe canke agakora yiyaciye mu bintu bikomeye bigatuma niyo bimwibukije yaca atuntura ku mutima ku buryo atakintu gisubira kumunezereza ati ibikomere vya kahise rero nawoza aravyiyibutsa ati ahubwo abajejwe guserukira abandi ibiteho kugwanya ivyo bikomere vya kahise kugira abacu bazokure atabikomere vya kahise bafise ku mitima na kare barayamaze ngo ibigiye inama bigira imana. Ubu naho ni wa mwatu asumira intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp turabona Evariste Ndayikengurukiye w'ibururi muri komine Matana umutumba wa Bihanga yagize ati ego cyane ibikomere vya kahise birafise ingaruka mbi cyane mu gihe ibintu bidatunganijwe neza ati kubera yuko bamwe kenshi usanga bahengamira ku nyungu zabo canke bagakoresha ka mwana wa mama bacu usanga bivyuye amatati hagati y'abadasangiye umugwi canke ubwoko ati mwico gihe rero haba hakenewe abaserukira abandi ku mpande zose ku buryo atanumwe ahengamira ha canke hariya bose bagasenyera ku mugozi umwe ati nakarabarongozi beza nibo soko ryo gusubiza hamwe kw'abacanyemwo. Nyanzwi Pascal ari mu ntara ya Kayanza muri komine Gatara umwigisha ko lycée technique Maramvya yagize ati nivyo ibikomere vya kahise bifise ingaruka mbi iyo bitunganijwe nabi n'abaserukira abandi ati kenshi haca haba ihori hagati y'imigwi ibiri byasaba ko abaserukira abandi bahuza iyo migwi ibiri kandi bakayagataho bahengamiye ataguta amakosa ku bandi ati niyo mpamvu mubona bamwe bagomba ko ubwato bunyuruzwa mu manyanga. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri niyo ngabo Victory imuhweza muri komine Muramvya yagize ati yego cane kuko hari aho usanga indongozi zimwe zishaka korohereza bamwe abandi bagakumirwa ivyo navyo bigakomeza amacakubiri aho kuyarengera ati kuko indongozi nyayo yitwararika bose itaravye nkunzi mubo ijejwe ati gutyo ikamirira kure ivyo bacanishamwo. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ako tuzashoboye gusoma intererano zanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwati wasomera akabazo gice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira iyo nyifato ya Rudagara yo kwagiriza abarengero muyivuze kwiki mbega mu bihe nk'ivyo umuntu yarakwiye kwifata gute ndasubiramwo iyo nyifato ya Rudagara yo kwagiriza abarengero muyivuze kwiki mbega mu bihe nk'ivyo umuntu yarakwiye kwifata gute. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza twandikire kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwirongera igikino muri kirukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandika kuri numero 61 ubusa 9 tugaheza tugagushira muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu zo Facebook na SoundCloud. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyagice cy'amajana 81 muri rwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri. Murakoze naho butaha. Cyari gikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.